agusezeraniye Yesu akikuwa hai nitubwire ibintu bidahari atuambie vitu nitubwire ivyimaze gushikamwo ikabitucanamwo atuambie yale ambayo ushafika bika nimba uvyize aravuga ngo Israeli bagenda kwa Musa kugira ngo bamenye ivy'Imana ivuga. Wana wa Israeli walikuwa wanaenda kwa Musa ili wajue nini Mungu anahitaji kwao. Parce que Dieu a déposé ses paroles sur Moïse. Kwa sababu Mungu Remember, kumbuka, I am a prophet. Niko nabii. Noneho ngiye kuraba mu kiganza sanga ndafise amaraso mu maboko. Byutse mu gitondo ndamwerekwa umuntu wo muri famille kuko bashiye bampamagara muri famille ubu mba muri famille ngaho mu mirango kuri kwibuka so wavuze ngo inda yawe umwana nabuja bari wowe ndagaruka ndi mu buzima butoroshe nta bavyeyi mfise ndi muhererezi wacu ndivukana famille irantamvuka mu Kanyosha kujya mbere nimero 53 ndangara cyane ndaba mu buzima butoroshe noneho niga mu 9 nkoze konkuru ndayitora ndagenda kwiga mu Buganda Entebbe nshikira karatiye Masajja bakwa senga arandihira ndiga ngeze mu 12 ndatwaye inda y'umuhungu w'Umuganda baze kuyitwara sinabibwira senge kandi senga arambwira ngo mwiva kanso ugiye gusubira mu Burundi mukuru wawe wo kwa mama wacu arongoye kirerera gukeneye ndamubwira ati je Buganda merewe nabi ntabwo nshaka kugenda mu Burundi noneho niyumvira kumubwira ko mfise indabirandenga ndabihora ndurira indege ndaza mu Burundi waraje mu ndege ngeze mu Burundi ndashika kwa mukuru wanje ngeze kwa mukuru wanje nyene akambwira uyu mwana nawe asigaye yagize inzobe nyinshi basi ariko muri je nkumva ubwoba nyene nkumva ko nta buzima nkifite kuko ntabyo baramenya biri muri jewe jenyene nta numwe ndabibwira mukuru wanje inda bagiye kuyimenya ifise amezi 7 kandi tubana mu nzu ngerageza kuyinyegeza cyane kuko nari munini cyane ntiwashobora kumenya ko mfite ifise ndi ngaho ndagwara malaria antwara muri clinique ndafata n'imiti ya malaria mfise inda mugabo batambona sinda yifate nkibuka ati burya je mugana ubwo mfatiye imiti ndafise inda mukuru wanje tugeze muri clinique baramubwira ngo uyu mukobwa wanya afise inda ubwo nyene naca naho nyene muri clinique yambwiye ngo ntunkurikire mu modoka yanjye ntabwo usubira kwinjiramo antangaho ndagenda n'amaguru shitse muri asanga ivarize yashyize ku muryango ndadodora ndabwira umusiti we timbabarira ninjira arambwira ngo ntabwo ndako winjira ndangara cyane ndabura hasi no hejuru telefone ntayo mfise iri mu nzu bayenyimwe sanga mu ivarize ngira hari impuzu ziharuye nka 3 aho ndabandanya mu buzima ndangara cyane ndahura n'umumama arambwira ngo uzogende kwa Pastor Joshua ico gihe ndahangayika cyane ba mu Cibitoki urumva hageze igihe aho ndayuro munsi ejo ndaje handi gufungura bikangora ariko ndashima Imana ko ntigeze niyumvira gukorora iyo nda kuko nahuye n'abagenzi benshi twigana kera baranambwira ati wacu dufise amahera nzokwibira amahera kwa papa yikure kuko nta bavyeyi kwise nayo uzoshobora ndamubwira ngo ntabwo nshobora kuyikorora niho nagerageza ndazanga mu masengesho pastor ansengera banyandikiye kubyara nabi ndabyara neza sinaja kuri cesarienne ndabandanya ndaza maze kubyara ndi mu buzima naho nyene butoroshe bahariya kumusaga nasi ndaro mumera araho pastor namusabye amahera 25000 ishobore kudandaza yarayampaye naraguhaye narivyo nibuka yarayampaye tena nambwira ngo naragwaye jewe uyu nyene yego wampaye 25000 nimwe mu yara tumukomera amashyi ça c'est pas moi none hacha arambwira ivyo sinibaza ko nabikoze uyu muhemu yera aragahezagirwa umunsi yafashe mu mufuko akayamuha je sinkwiye gushimirwa ngomba ko tugarurira icubahiro ukwiye gucakira hama rero niho yaca ambwira ati genda udandaze kandi mwayo mafaranga ndaguhaye uzobona ibitangaza bikomeye yaranambwira ngo kandi nase uyo mwana nubwo yamwase ugiye kubona guhamagara ku telefone nanje nkabona ntahazompamagarira kuko telefone ntayo mfise ndi ngaho ndadandaza ndagerageza kubaho ndaronka impuzu ndagura ndambara neza ndasa n'abantu nanje noneho niho nari nicaye ahantu nkiza telefone ngenda kuri Facebook cyasanga se w'umwana yanyandikiye arambwira ngo wagiye ko nashoboye kukubona ndamusubiza ndamubwira ati je ndi mu Burundi kandi ndi mu buzima butoroshe cyane
kandi nagiye nasanze afise inda kandi mu famille baranyirukanye ubwo nyine navyumvise acarambwira ati ubwo nyine ngiye kukurungikira amafaranga urondere laissez passer uhita ugaruka quickly laissez passer noneho ubu laissez passer narazironse zibiri ubu n'itike ndayifise niteguye gusubira inyuma ico nshima Imana. Murashobora gukomera Imana amashi. There is a God of solution. Ubu n'ubuzima bw'umwana buvuye mu magogwa kuko yari kuregwa kure ya papa wiwe. Mbega iciza nk'iki Imana idukoreye. Iyi Imana ikwiye gusengwa no guhimbazwa. Iyi Imana niyo Mana nyamana. Imana ya Eliya, Imana ya Isaka, Imana ya Joshua. Urashobora kwikomera amashi. Powerful testimony. Mu minsi bari kuri televiziyo y'u Burundi uri kuraganira no mu mere uriko wigisha ku ijambo ryo kwizera. Urahengera urambona kuri televiziyo ngo ni wa undi afise ivyanje no kuri televiziyo arabindabira. This man have my blessing. Navuga uti laissez passer je nayirose ariko gikuru nuko umwana yironka laissez passer. Noneho ndavuga ati Imana urazi ko Joshua afise Imana muri we kandi nta muntu yizeye Imana asenga yigera maramara. Ntabara ejo n'umunsi wa nyuma ngiye muri pafe je ntaye ntahukanye laissez passer y'umwana ati ngiye ntwaye umwana mu gishingo ca Joshua ndashobora kuyironka. Noneho ngeze muri pafe ndababwira ngo umwana n'umurundi yego bacaba ndavuga ati Imana ariko mfashe muri ya Mana ya Joshua nyene muri ya mavuta nyene afise niyo nkeneye ko bayinsinyiramo baca barayinyandikira bukensubira kuyitora mba ndayirose. My Jesus. Noneho unye ikintu nshaka gushima Imana kandi naciye mpura no kugwana n'abadayimoni. Mu minsi heze niho natangura kubona abadayimoni batanu bankikije njyamye. Umwana mbona araremvye cyane ndasenga ndavuga ngo ya Mana ya Joshua nizo ntabara kandi mbona bya bintu biraheze. Uyu munsi naho jewe naryamye mu ijoro mbona ndahantu nkikujwe n'abantu benshi cyane nkabona muga ahantu turi tumeze nk'ahantu menga bariko bararaguza. Noneho mbona umuntu w'umuhungu arafashe arafukuye ahantu ivu afukuye aho hantu. Noneho ndavuga ahantu ndi umenga meze nk'umuntu menga nagiye kuragutsa nyene mbona umenga ndiko ntera ngenda kinavuga ngo Mana ya Joshua ntabara. Mbona ngarutse kuraba umwana asanga umwana arashushe cyane araremvye. Noneho ngiye kuraba mu kiganja asanga ndafise amaraso mu maboko. Byutse mu gitondo ndamwerekwa umuntu wo muri famille kuko bashiye bampamagara muri famille ubu mba muri famille ngaho mu mirango kuri waragarutse muri famille. Ayo maraso wayabonye kumugaragaro? Mu gitondo ndamubwira ati jewe iki kimenyetso kiri mu maboko ubona ari gwiki je mfise amaraso mu maboko yavuye he. Noneho sinovuga ngo nasubiye mu bihe niho nkibyara sinibiragira ko subirayo namwe nakoze ariko nsanze amaraso mu kiganza. Numva ngize ubwoba bwinshi umwana arambona arashusha arahindutse umwana ndavuga none ibi bintu nibiki. Ndamubwira ati ariko jewe ngiye kuraba dadi wanje Joshua ni washoboye kumsengera kugira byose birangire simbona impamvu yariyo. Natoraga kaye toya teka ngende kwa muganga muri wa karede toya ndagenda ngeze kuri wa karede ku muryango ngomba ninjire ndabe fo ngomba kwinjira ndagaruka kandi niyumvira ngende kwa Joshua cyangwa ngende kwa muganga. Ndavuga toya kwa muganga nahahevye reka ngende kuraba Joshua ni washoboye kumsengera. Noneho rero nacenza ngaha ubu mwana ararembye afise ubushuye bwinshi ariko ubu bwagabanutse. Protocole muze mufatira umwana agarara ngaha. Ça c'est une attaque démoniaque. Satani yagwanye ino nyenyeri y'uno mwana atumbereza line starizo azi yuko ivyo birangiye kuko umwana yaba muri VIP kumushira mu ibarabara umwana yaje mu gisagara n'indege agacarara mu ibarabara biragoye kuruta uwaje n'amaguru. Nibaza kuri kuratahura ico mvuze ariyo level y'ubuzima ubako ugiye kuri shit ngana gutyo byo nyene bisigura gupfa. Hama Imana nyagora ku ngoma itugirira ubuntu iramuzana imuzanye iradukoresha kugira ngo aronge ako gatayi ka mbere kuguriye byinshi kubw'ubuzima bwiwe. So then tumuhaye umutahe ngo twaramubwiye ngo ugiye kubona umugisha turumva iby'umugisha
So shetani amaze kumva yuko agiye noneho Uganda guhezagirwa kubaho no kuba mu rugo rwiwe. So ariko ararungika ibitero byose. But there is God in heaven. Hari Imana mu ijuru yitwa Kristo Yesu. Ikidashaka ntigishobora kuba, ikishaka gitegerezwa kuba. Ushira ibiganza hejuru. Uganda muzogenda jya buguriye umupaka. Ushira ibiganza hejuru. My Father, I pray in the mighty name of Jesus. Thank you. I destroyed this demonic power. Ndasambu ya demon. Kimbieni. Toka. 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 Na wachoma. Ndabaturiye. Kuva ku mutwe kugeza munsi y'ibirenge. Ndarekuye umuriro wa mpwemu yera. 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 Ndabizi kuri faible Satan. Urantinye kuko you know that I have power. Ariko inzira yawe irahagarariye ngaho. Sohoka. Uzomugira. Toka. Toka. You are loser. Mushiri biganza hejuru. Satan est tellement faible au point où adashoboye no kumangara mu maso. Abamutinya bazico bamutinyira. Fire. 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 Ubundi ujya mwana niwo bari bagomba gutwara nk'ikimazi. Ajya amaraso yara amaraso y'ikimazi kugira ngo batware ujya mwana. But we believe ntazopfa azobaho kugira ngo yamamaze ubukuru bw'uhoraho. Fire. Ndatuye yuko wakiriye ubuzima bw'icurupfu kandi umurozi yari ko arifuza ubuzima bwawe. Mu masaha 3 azoba apfuye in the mighty name of Jesus. Mugumeko atatapika arashobora kudawa ugwembe, arashobora kudawa amaspire. Je maze gusengera umuntu akadawa imisumari gutya. Isi filme yadashwe imisumari gutya. Sashe ya mbere, sashe ya kabiri, sashe ya gatatu. Ndabwira umuhungu wanje twe sashe ugurura yuguruye abonamwo imisumari. Muca mumenya yuko isi iri ampe complique. Ubu ni Imana yamaye igituma ntarambigwa ni kubera ko ndabizi. Umuntu akubwira ko agwaye sida kumba afise umuzimu wa sida. Umuntu akubwira ko ababara mu nda kumba ari imisumari. Suwe wa mbere mwaro umuntu yadashwe amapire yo mu radio pa adawugwembe mugikorane kuri tere. Magaze gutya ndabwira abantu urabona ukuntu shetani ari mubi. Uyu mwana yuzuye amaraso yamize mu masezerano ariko ategerezwa kuyasohora. Ahagaze gutya umwana w'umukobwa muri sexe yiwe amaraso yururuka nk'amazi. Babona abantu baraswe kwiruka. Gitega ndi mu gikorane umwana w'umukobwa ndavuga uyu mwana yanyoye amaraso turi mu gikorane. Ndavuga uyu mwana yaranyoye amaraso ya Satan negezwa kuyasokorora turi muri tereito ya Maranatha. Ndavuga in the mighty name of Jesus amaraso yose mamizo ya dawa umwana dawa amaraso gutyo. Abantu bariruka ako bicara mu gikorane ngo uyu mugabo agiye kudusokorora amaraso baragenda. Mari muzi ko ari bitangaza Imana imbuza gukora kubera ko no bikora ngano cambura nabasigara banyumvise. Nimba ndiko ndakoreshwa bino bintu vya introduction, ça c'est pas le miracle que Dieu m'a appelé de faire. Geza nko muri Congo diko sengera umuntu ibivyimba bisibangana gutya. Ariko kugira ngo ngano zanga umuntu afise inda ingeze nga gamusengera. Mama wacu ngaye Imana ishime ko yabitahuye utarabitahura neza. Wana alikuwa radao. Yara yarosi ndoto amaraso kwa maboko dena radasho. Bariko barahiga umwana. Ndatwe yuko no mwana yakiri ikimenyetso cyo kubaho in the mighty name of Jesus. Kandi arashushe serious. Ariko buno bushuye buturuka muri mount spiritual. Ukuweko na lettre spiritual in the mighty name of Jesus. Arakiza. Kuberiki. Kuberiki mshaka kumwica. Kuberiki mshaka kumwica. Ashobora kuja hajya hano. Nibikunda ntajayo. Namwica. Kuberiki mudashaka kwagenda. Ntajayo. Kuberiki. Kuberiki mudashaka. Kuberiki atashaja. Ubuzima ntabwo ari bwiwe. Ubuzima subwiwe. Ntabwo Mama muteguriwe ubuzima none. Mwe mushakiki. Ntabwo ajayo. Azofa kinye. Ntajayo. Ego. Nikuri ukurabwira jewe ndaguturiye. Bring aye. Muzanenga. Okay, ndabizi ko nkunda kuvuga ijambo but this is life. I have to set her free quickly. Jesus is here. Okay, mwacha tajireta. We. Tambuku zino nsigurire ivyo uriko uravuga. Tambuka mu kuzimu. In the mighty name of Jesus. Iyo karo ujamyeko
ndayihinduye umuriro, ndayihinduye umuriro. Navuze ngo tambuka uzino ningoga. Come here, come here. Iyo ni spirit, come here. Uri mpemu mbi. Ningoga quickly. Ino unapotea, fukama kumavi in the name of Jesus. Kumavi mwizina rya Yesu, kumavi. Ushakiki, ushakiki muriwo, ushakiki muriwo. Ha? Mashaka bari mutegeye kumwica gute? Mwijoro mwakoze iki? So you have atumye. So abo yabatumye. Okay? Mugomba kumwica gute? Bari mutegeye kumwica gute? Muri accident. Ha? Amo mwana ni we sima we karo hinduka umuriro uturire. Iyo karo aryamye ko ndayihinduye umuriro mu izina rya Yesu Kristo yapfuye akazuka. Iyo mpuzu ya noire yambaye ndayihinduye umuriro mu izina rya Yesu Kristo yapfuye akazuka. Ndaguturiye. Sha in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Mu izina rya Yesu Kristo ofisi nkomezi. Kubera iki mwicaye ku mugongo? Kubera iki mugomba kumuvuna umugongo? You see life of people. Murabona ubuzima abantu babayemo. Rega yajatambuka nkuko wajutambuka. Ni giki kimenyesha uko nawe ninatangura kugusengera utaza kuzunguruka. Abantu barateruye amasto. You see yari Imana nizizi. Iyi ni Imana yanse kwinjira ajya kwitaka. Nego bari kumufasha kuri. Dushira ibiganza hejuru tumusengere. Any time entre vie et mort, parce que ça ce sont des esprits. Izi ni mwe zari zaje kwica. Usikintu cyose cyaje kwica. Uno musi ndacica mu izina rya Yesu. Any kind of spirit. Listen, Ishobora kubita kwica umubiri ariko yaba